uyu munsi ukaba uriko urahembwa umushahara, ukaba uriko uhembwa amafaranga, hanyuma ukumva urabiryoherewe, ukumva biragukwiye, vy'ukuri no kubwira yuko ataho uri kuraja. Akaba atakindi uriko uriyumvira, waramaze kuba umucakara w'amafaranga. Vy'ukuri ibintu vyo kuvuga ngo uzotera imbere, ibintu vyo gutunga biri kure cyane. Nico gituma ndagusaba yuko wokumviriza kino kiganiro kugira ngo wumve ukuntu uboshwe, kugira ngo wumve ukuntu ayo mafaranga ukorera usanga yarakuboshe, uwo mushahara ukorera usanga warakugize imbohe, warakugize umucakara. Hanyuma gutyo kumbure ino video ishobore guhindura ukuntu ushobora kwiyumvira, nawe ushobore gushika kwiterambere, ushobore gushika ku butunzi wifuza gushikako. Bantu beza, ndabaramukije, ndizera neza yuko mumeze neza, ndizera neza yuko mumerewe neza, muguwe neza aho muri no mu byo murimo. Hanyuma ndashimira cyane vyimva mutima abantu babandanya batwereka urukundo, kubatwandikira, kubabandanya badushigikira, kubari ngaha bamaze gushika kuri ino chaîne, kandi nawe ukaba utarabikora, reka ndagushimire kuko ndizera neza yuko ucu bikora, ucumanuka ngaho hepfo cyugira subscribe, wongere waktive na cloche de notification kugira ngo uzoze urumviriza ibiganiro, na cyane ibiganiro vy'ubwenge bica hano kuri ino chaîne, kuko turizera neza yuko hamwe tugiye turafashanya mu vy'umumo wese azi, turashobora gushika kwiterambere, turashobora gushika ku butunzi atagukekeranya. Kugira ngo dushimangire ku byo tugiye kuvuga, tugomba dusubire inyuma gatoyi muri kahise. Murazi yuko kahise keza gategura kazoza, burya si kahise kose gategura kazoza, ariko kahise keza gadutegurira kazoza. Rero reka dusubire inyuma imyaka 161. Imyaka 161 irarangiye, umuperezida aciye ubwenge cyane, umuperezida aciye bugufi cyane muri histoire ya Etats-Unis yitwa Abraham Lincoln, asize umukono ku itegeko rya abolition de l'esclavage, no kuvuga yuko guhagarika ubucakara. Imbere y'ico gihe cyose murazi yuko hariho abantu bexploit abandi, abantu bakabafata bakabakorera, bakabashyira mu bucakara, bakabashyira muri esclavage, mu bikorwa byo gukora n'inguvu, ugasanga n'ivyo bikorwa bariko barakora, ugasanga nta n'agashahara bariko barahembwa. Igihe rero ashira umukono kuri iryo tegeko, habaye ibintu bikomeye cyane gose. Hariho abanezerewe, no kuvuga abacakara, aba esclave baranezerewe, nabo batanezerewe bose turaza kubibona, ariko hariho n'abababaye, no kuvuga baba maître babo, baba koresha babo barababaye kubona bavuga bati tugiye guhomba, la main d'œuvre yahora dukorera, main d'œuvre iri gratuit, no kuvuga amaboko yahora dufasha gukora vya bikorwa twahora dukora, kurima, kuragira, kugira iki, ibintu byinshi cyane gose umu esclave yakora. Rero kugira ngo tugaruke mu nkuru yacu twariko turavuga, nagomba ndakubwire kano kantu. Muri abo bantu bari bahawe liberté cyane, bari bahaye ukwidegembya, hariho bamwe bavuze bati okay, twebwe turamaze imyaka n'imyaka turi nko muri runo rugo, dufate bari nko mu rugo iwawe canke bari mu rugo iwanje. Hanyuma mu rugo iwanje canke mu rugo iwawe baronka byose, no kuvuga bararonka impuzu zo kwambara, bararonka ibirato byo kwambara, no kuvuga baronka isabuni, baronka isabuni yo kumesa impuzu, no kuvuga baronka ibintu byose, les premières nécessités, ibyo gufungura, ibyo kwambara bararonka, naho baryama. Rero abo bantu bumvise yuko bariribwa canke bumvise yuko bigenga, bategeza kuva muri ico kibanza, bamwe baravuze bati none turaja he? Twari tumenyereye ngaha dushobora kubaronka byose, twari tumenyereye ngaha dushobora kuronka ibyo dukeneye byose, none baturungitse ngo tuje he? Tuje mu ishamba, tugende he? Twoja he? Ibi rero nico kimwe, agasanga nawe uronka umushahara ukumva amahoro ni yose, nawe urakwiye kumva bino bintu kugira ngo kumbure bishobore kugukabura, kumbure bishobore kugucisha ubwenge, kuko nta muntu ari eternel. Ntuzokwama muri ako kazi uriko urakora, ntuzogasaziramwo, kumbura ashobora kugakora imyaka 2 canke imyaka 5 ugasanga karahagaze, canke naho wewe ugasanga hariho impamvu uza kubandanya ako kazi.
sindabikwifurije, sindiko ndakwifuriza ko umushahara wawe uhagarara, ariko icyo ndiko ndakubwira ni ikishobora kugufasha kugira ngo hambavu yako kazi kawe, hambavu y'umushahara uzuraronka ku kwezi urabe inyuma y'uwo mushahara uvuga ati mbega aka kazi umushahara uramutse uhera cyangwa umushahara uramutse uhagarara byoca bigenda gute, kuko urumva yuko ari situation imwe n'aba ba esclave. Kubera aba ba esclave, kubera abacakara bari babaye mu rugo rw'umuntu imyaka n'imyaka, bakabona yuko ubuzima bwabo ari ubwo bazokwamamo imyaka yose gushika bapfuye. Rero ariko haragera igihe baravuga ati muri free, murarekuriwe kugenda gukora ibyanyu, gukora imirimo yanyu. Nukuvuga yuko nawe uno munsi ako kazi ntikari eternel, iyo poste urimo ntiri eternel, iyo poste urimo irashobora guhagarara umwanya wari wo wose. Ndabikwifurije, ndabisubiyemo. Hanyuma rero ni vyiza yuko ushobora kuba wariyumviriye imbere yuko bigushikira. Ni vyiza yuko umuntu ico ciyumviro ukikaronse gusa icyo cyiyumviro gisha gitangura mu mutwe iwawe, ukavuga ati ibi bintu naho ndabigiyemo ntibiri eternel, kumbure ntibazokwama banyambika, kumbure ntibazokwama bampa isabuni, kumbure ntibazokwama bampa igitoro iminsi yose, ariko ndakwiye kuraba au-delà yanga, mbega umushahara niwo hagarara bizoca bigenda gute. Abantu benshi ngaha barakunda kugira ikintu novuga yuko ari échec mu buzima bwabo. Ugasanga umuntu arafise poste nziza mu gihugu, ugasanga umuntu arafise poste nziza mu byo ariko arakora, ugasanga yamba umushahara mwiza cyane gose, ugasanga birabereye, agire mu kijipe kimeze neza, ugasanga abana biwe biga ku mashuri meza, ariko umunsi kajya kazi gahagaze cyangwa umunsi bamukuye muri ajya mabanga arimo, ugasanga aciyagwa down, ugasanga na quartier yahora bamwo yahora nko muri quartier yifashe gatoyi ibamwo abatunzi, ugasanga avuye muri iyo quartier agiye kubana na babandi yise yuko ari banyarucari, ugasanga ubuzima bwiwe buragoye, ugasanga mbere n'abana bahora biga kuri ya mashuri meza arabakuye kubera atakironka amafaranga yo kubarihira, aciye abatwara mu mashuri abayabaye. Ugasanga umuntu ahaciye muri quartier bariko baramutwenga, akaba ariko mbure wahora ugenda kunyweramwo, wahora ushika kuri comptoir abantu bose bakajugumira, kumbura no musi siko ukinyweramwo. Ugasanga kubera iki bibishitse, ni kubera utabiteguye, ni kubera utaravye inyuma ya kijya kintu uriko urakora uno musi. Agasanga ufise umushahara uno musi, agasanga uhembwa uno musi, ni vyiza yuko wokwiyumvira andeo ukavuga ati mbega none hariya hakujya y'umushahara canke hirya y'umushahara nta kindi kintu umushahara wanje woshobora kumfasha kugira ngo gishobore kuba kirabaho, kizontegere ni vyaheri bicanke ntakibasha kumbura amagara ashobora kwanka umwanya wari wose. Murabizi yuko amagara adasezerana, hanyuma ashobore gukora ico kintu canke ico kintu kizohore kimpa amafaranga. Nico kintu gikomeye cyane umwana w'umuntu yarakwiye kwiyumvira. Agasanga uri un salarié quelconque, agasanga uhembwa, agasanga uri muri ONG canke uri mwishirahamwe rya leta canke uri muri leta canke muri poste yose woba uriko urakora uno musi, il faut kutangura kwiyumvira hanze yako kazi, il faut kutangura kwiyumvira andeo y'uwo mushahara wawe. Murabizi neza yuko nta muntu atifuza ivyiza, nta muntu atifuza gushika ku iterambere, nta muntu atifuza kugira inzu nziza, nta muntu atifuza kugira mu modoka nziza, nta muntu atifuza progeniture yiwe canke abana biwe kubarungika mu mashuri meza, mu mashuri azimvye, mu mashuri ahambaye, mu mashuri afise ama université meza canke ama secondaire meza, amashuri canke akabarungika mu buraro bafungura neza, uburaro bwifashe, uburaro buzimvye, uburaro azi yuko ashobora kuronswamo indero nziza. Ibi vyose rero birafise un coût, nukuvuga yuko utegezwa kubirihira. Rero agasanga wifuza ivyo bintu kandi ukaba uri umusari, ukaba uhembwa, il faut kutangura kwiyumvira, il faut kutangura kwiyumvira ukavuga ati mbega none ibi ni vyahera, kumbure umushahara ni wahagarara, jewe nzoca mbuwande, nzoca nkoriki. Kino kintu rero kiratuma abantu benshi baba n'abasuma babakohomba, kutiyumvira andehoro y'ujya mushahara. Ugasanga umuntu baramuze kuri iyo poste, hama iyo poste ugasanga ntashaka no kuyiva. Hariho n'abantu bamwe usanga poste zabo mengo baraziprotege, mengo ni intebe iri eternel. Aba bantu rero kenshi na kenshi usanga ari abantu bakunda kujya ibiturire, ugasanga amafaranga yaregeranije hirya no hino, ugasanga amafaranga yasanze mu kigega yarayegeranije yagize ayiwe, ugasanga ibintu byose
amabanga bamushinze kugira ngo ashobore gukora, ugasanga ahubwo yaciye avyitirira ivyiba. Ibi rero kwiyegereza kwa amafaranga canke kujya ibiturire ngo ugire amafaranga menshi ntibikugira umutunzi, ntibikugira umuntu ateye imbere, ariko bikugira umutunzi w'akanya gatoyi. Kumbure ni illusion gatoyi gusa, ni nka efe yoshobora kugucako ukumva yuko utunze, ariko mu wundi mwanya ndabizi iyo uryamye uriko uriyumvira uravuga ati by'ukuri jewe ntaco maze, by'ukuri jewe aya mafaranga afise sayi wanje nayo nanyaze abantu. Ide yo gutera imbere, ide y'ubutunzi kubisanzwe byose bitangurira hehe? Bitangurira mu mutima, bitangurira mu mutwe, bitangurira ku ciyumviro c'umuntu afise, bitangurira na ide ya business umuntu ashobora kuba afise, bitangurira ku kwiga iyindi competence utari ufise, hanyuma ukiga iyo competence uyimenye hama ukayidevelopa andeho ya vya bindi uri kurakora. Mugabe ibi vy'ukwegeranya amafaranga ukiyegeraniza ko ukiba ukagira ibiturire nibiki ntibikugira umutunzi na gatoya, kuko une fois bagukuye ngaho kuri iyo poste cyangwa bagukuye aho hantu wahora wiba amafaranga bica biboneka byose, ucubona bihagaze, ucubona umuntu vyanse, hariho mbere n'abagwara. Rero hariho abantu usanga baraproteje amaposte yabo bakabona imengo yuko atari bo, nta wundi muntu yoshobora kuhatwara abo bantu. Nagomba ndakubwire yuko nta muntu numwe ngaha ku isi ari irremplaçable, umuntu wese ari irremplaçable. Kumbure wowe ugiye hariho uwundi muntu ashobora kuza agakombra kijya kibanza cawe, mbere agatanga prestation nziza gusumba mbere uko wewe wariko urabitanga, cyangwa gusumba ama service wewe wariko uratanga. Ni vyiza yuko bino ndabikubwira kuko biravyura iciyumviro muri wewe, biravyura ikintu muri wewe. Kumbure ngahe wacu muri Afrika turamenyereye abantu ashobora kumara imyaka 50 imyaka 30 mu kazi ariko akaguma ari umukene. Kuko jewe avec experience mfise canke abantu tumaze kuyaga baba salarié barakubwira ngo shango turapfuye nabi, ngo nta kigenda, ngo vyanse, ngo ubo vyanse, ngo reka shango umushahara wanje sindawuronka. Usanga umuntu yaramaze gushira umutima ku mushahara tellement que atagindi preoccupation abafise. Urashobora gusanga imbere n'ibikorwa bamusaba yuko akora atanabikora, ariko ugasanga umushahara ugendana ku mutima, umushahara amatariki ageze ugasanga yabuza amahoro. Aba bantu rero iyo babirukanye nko mu kazi uca usanga atakindi kintu ashoboye gukora nukuza kurondera akandi kazi. Byumvikana yuko uri umu esclave, uri umucakara. Iri tegeko Abraham Lincoln yasinye mu 1863 ryo kurekura abantu kugira ngo bashobore kwidegemvya. Nawe uno munsi wo gukura muri ako kazi kugira ngo ushobore kugenda kwidegemvya ukore ivyawe. Nukuri hariho abantu benshi nabivuze muri video ya kabiri, agasanga utarahira abantu gwano yuko ugenda kuyiraba. Hariho abantu benshi ucu usanga vyanse, ugasanga baramuha amafaranga meza, ugasanga afise amafaranga menshi muri retraite, ariko ugasanga ayo mafaranga bigize efe ntoyi cyane, ugasanga umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 amafaranga bamuhaye araheze, amafaranga bamuhaye amupfuye ko ubusa. Kubera muri vya bindi yakora, muri akazi yahora akora, nta kindi kintu na kimwe yigeze yiga andeo. Ni vyiza cyane rero yuko uno munsi no kubwira yuko agasanga uriko urahembwa ni inzira nziza cyane yo gushikana ku iterambere, ni inzira nziza cyane yo gushikana ku butunzi. Ariko kugira ngo ushobore gushika ku butunzi nuko wemera kwicisha bugufi, nuko wemera kwigana cyane, kuko abantu benshi hariho igihe umubwira nko kwiga ikintu akagisuzugura, akavuga ngo jewe aho ngeze imyaka mfise ico kintu ngo ndakirengeye cyane. Mugabo harya mu buzima twari dukwiye kwiga umwanya wose, twari dukwiye kuguma twiga kugira ngo tugume turonka ama competence ashobora kudufasha na andeo ya bya bindi turiko turakora. Ugasanga umuntu arashoboye gukora ikindi kintu apa yakajya kazi bagushinze. Rero sinzi yuko mwantahuye, sinzi yuko twumvikanye. Bantu beza sindabikwifurije, ni vyiza yuko uno munsi ako kazi kawe gahagaze utohangayika cyane, utokwihebura ngo banyirukanye, niyo barabampa agasabuni, niyo barabanyambika, niyo barabagira gute, none ngiye kubaho gute. Ugasanga umuntu ariko aridoga, ubuzima bw'umuntu bugizwe n'amidogo kubera ngo bamwirukanye ku kazi. Ahubwo byari kuguha akaryo keza kugira ngo ugende kudevelopa ya competence yindi wari wize, aho gutari bwaronka akanya ngo kugira ngo
ushobore kuyikora cyangwa kugira ngo ushobore kuyidevelopa mbere ugasanga ya competence wize niyo ishoboye gushikana kuri rya terambere nishoboye kugushikana kuri bwa butunzi kuko umushahara wo kugira ngo ushobore gushaka ku butunzi usanga bigoye. Rero histoire y'imishahara turayihejeje, histoire yo kuba mu esclave w'amafaranga turayihejeje. Ubu rero tugomba twinjire neza neza dans le mal profond. Aho byatanguriye naho ni hariya ku ishuri, aho byatanguriye ni muri background. Rero muri background nibyo iyo video izo cyukurikira turatuvugana muri background muri ya mashure abavyeyi baturungikamwo batubwira ngo umwana ngo genda ku ishure uronka amanota meza, uronke diplome nziza, uzoronka akazi keza, hanyuma ushobore kubaho ubuzima bwiza. Ariko ugiye muri bwa buzima busanzwe ugasanga bya bindi abavyeyi bakubwira biri très contraire n'ubuzima busanzwe. Nkaba ndagushimiye cyane mwakoze kunyumviriza kuva aho video yatanguriye gushika kuri no munota. Imana ibampezagirire, Imana ihezagire ibyo muri ko murakora, hanyuma ndabifurije iterambere. Ndabakunda cyane, reka tubonane mu kindi kiganiro, kandi agasanga utarabikora ukore subscribe kuri no channel. Tuzokwama turiko turasharinga cyane, tuzokwama turiko turapartage ibintu bishobora kugufasha mu buzima, ibintu bishobora kukungura ikintu mu buzima bwawe. God bless you. Thank you.